Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Amwe mu mashirahamwe y'abakenyezi abandanya asaba ko abakenyezi boserukirwa bikwiye mu nzego zifata ingingo mu Burundi. Aya mashirahamwe yifuza ko umukenyezi yaserukirwa gushika ku rwego rw'amakomune n'imitumba. Uno musi ingorane zoba zihagaze kuri inde, icokogwa coba ari giki? Zimwe mu nyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mushikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo kazi. Mu Burundi ico kimwe no mu baserukira Uburundi mu makungu, umukenyezi w'umurundi ntaserukiwe cyane muri izo nzego zifata ingingo. Bonfils Niyongere wa Radio Inzamba araduha bimwe mu bitigiri. Kubabura amatari 18 batwara intara z'u Burundi, abakenyezi ni 3 gusa. Abo nabo batwara intara za Bujumbura, Karuzi na Muyinga. No kuvuga ko abakenyezi baserukiwe ku rugero rwa baba ibice 15 kwijana. Abaserukira Uburundi mu makungu bose hamwe ni 29, abakenyezi ntibarenga 5. Abo 5 bakaba berekana ko urugero abakenyezi baserukiye ko nagwo nyene ari ugwa 15 kwijana. Abo bakenyezi 5, babiri bari mu bihugu vya Buraya, umukenyezi umwe ari mu bihugu vya Aziya, uwundi muri Amerika y'Epfo bita Amerika Latine, n'uwundi mukenyezi ari muri Afrika. Ibiharuro vy'ingene abakenyezi badaserukiye bikwiye mu nzego biri kandi kuri wa mustanteri b'amakomine, aho baserukiwe ku rugero ruri munsi ya 10 kwijana nkuko vyemezwa n'abaharanira agateka k'abakenyezi. Naho abakenyezi badaserukiye bikwiye mu nzego zitandukanye, ibitigiri vya 30 kwijana bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro birubahirijwe. Ibwirizwa shingiro ritegeka ivyo bitigiri mu nama nshinga amateka, aho naho abakenyezi 35 ku bashinga amateka 118, mu nama nkenguza amateka aho abakenyezi 16 ku bakenguza amateka 42, no muri leta y'u Burundi aho abakenyezi 6 ku bashikiranganje 21. Leta y'u Burundi yo imenyesha ko imaze gukora byinshi kugira umukenyezi ahabwa ikibanza gikwiye, bikaba byamenyeshejwe ku munsi wa gatanu n'umushikiranganje w'ateye akazi na muntu Martin Nivyabandi mu itangazo ryo guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe umukenyezi. Inzego zijejwe gukurikirana no guteza imbere aho gateka zarashinzwe. Umugambi w'igihugu werekeye iterambere ridakumira waremejwe, amategeko mashasha yaremejwe, ayandi arahinyanyugwa. Umugambi w'igihugu guteza imbere umukenyezi warateguwe, iyemezwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina, guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego zose zifatirwa mw'ingingo be n'ibindi. Nayo bitigiri biri mu bwirizwa shingiro vyubahirijwe mu mwari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi, babona ko leta y'u Burundi ititayeho nkuko vyategerezwa mu bijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Kubwa Marie Louise Baricako, umukenyezi yarakwiye kuronswa ibibanza bifata ingingo gushika hasi mu ntwaro. Urabona nka hamwe bahejeje kugira ya masezerano y'Arusha, bace bashira mu bwirizwa shingiro bati kuva ubu abagore bazoserukirwa ku bice 30 kwijana basi bibaye bike 30 kwijana, ariko gushika ku mwaka wa 2018 twari tukiri kuri 18 kwijana. Urumva ko tukiri kure cyane, n'ukuri ntawobesha ngo turatera imbere vy'ukuri, kandi tubivuge tubisubire, ni ikintu cyo guhagurukira tukakivuga ko ataho turashika, nta hanini turashika, nubwo atawovuga ngo turacari nkaho twari muri 62, ubu twarateye imbere gatoyi, mugabo turacagendera inyuma y'ivyo twiyemeje. Ikibi nuko twavyiyemeje, ikibi nuko abategetsi bavyiyemeje bakavyandika bakabishira no mu bwirizwa shingiro, ariko hageze kubikora bakibagira ko bavyemeye. Rero birageze yuko imvugo ijana n'ingiro, hama abagabo ntibarahaguruka ngo badushigikire, kuko umunsi bazogifata mu minwa nabo nyene bakagishigikira, bose bazogikurikiza, hama n'abakura babizi yuko ivyo gukumira bitacemewe. Ku ruhande rw'iwaho zarongo y'Uburundi, Domitien Ndayizeye amenyesha nyabuna ko abakenyezi ubwabo aribo bari bakwiye kwitaho ivya politike bakareka gusaba ibibanza. Ku bw'uyo mukandida agiye guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu, abakenyezi b'abarundi ntibari bakwiye kwifata nk'inkehwa. Mu gihe twemeza yuko abakenyezi ari benshi kuruta abagabo, nta kabuza yuko abakenyezi baramutse bashatse kwitoza nta muntu n'umwe yobahagarika.
jewe rero nuko nosaba abakenyezi yuko bitaho cane politike kuruta kuko igihe bazoyikora ico bashaka bazokironka. Bwa kabiri burya abakenyezi kwama bavuga ngo n'imiburiburi gutya basa nk'abashaka kuyifata nk'inkehwa kandi atari inkehwa. Urabona igihe tuvuga tuti abatwa n'imiburiburi batatu cyangwa ibintu nk'ibyo ni ukuvuga yuko ari inkehwa. Nta muntu rero ashobora kubakumira igihe biyemeje kwitoza, ahubwo iyo amategeko avuga ati n'imiburiburi 30 cyangwa 40, ni uko muri rusange muri politike tubona yuko nabo nyene ubwabo batitayeho gukora politike. Ni nk'ukubahimiriza, ni nk'ukubashiramwo ku nguvu. None nk'ubu tubuze ati n'imiburiburi 50% kandi ugasanga 50% badashaka kuyitoza, none tuzobigenza gute? Rero icyo saba abakenyezi nuko bohaguruka bagashinga imigambwe cyangwa bakitoza mu migambwe kandi nta kabuza yuko bazotoza. Uyu mwiwezo wa Domitien Ndayizeye aho zarongoye Burundi niwo uciye usozera kino kiganiro ku isoko cuno munsi. Bertrand Ndakuriyo ni general ko ndakibashikiriza toyisango mu ndwiza mu kindi kiganiro na utaha. Cyari kiganiro ku isoko.